Ku munsi wa gatandatu igendekerezo rya 10 ndamukiza umwaka wa 2021 niho hakinwa inkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma cihiganwa giswe Muha Generation Cup ku kibuga cya Sokartier kiri muri Kinanira ya kabiri. Umugwi Onose Jame ukaba watsinze umugwi wa Timurend ibitsindo 2-1. Kapiteni w'umugwi Onose Jame tsinze na kapiteni w'umugwi Timurend bakaba batuyagiye uko babonye urukino. Iyi nsinzi numva ndayiryoherewe cyane ko yari match enfin ni tournoi twajemo ko itwa Muha Generation Cup twayijemo twumva yuko ari ama equipe akomeye tuzohura. Uyu mugwi twawe nto wari woroshe mwabonye tugitangura ko bitari byoroshe cyane. Twinjiye mu kibuga haci iminota nk'itanu bacora nka penalty bamaze kuronka penalty mu mutwe turava mu rukino muga ndashimira icyo cya kabiri kuntu twakigenjejemo twagiye hanze baratubwiye neza two kwigenza abakoci cyane abakoci nibo nashimira cyane babiri Eme na Toero nibo batufashije kubona twatsinze match. Twagiye muri deuxième partie tugize turi motivé tuvuga ati reka gukina na arbitre yakumviriza arbitre kugira nti turakina turatanga inguvu turonka kufra yo gutera mu ipoto witwa Delphin aratsinda itsindo cya mbere turashaka turonka kufra je nka kapitene nkakizigenza wa equipe ndayitsinda hama inyuma yayo magora abiri nashoboye kugira shock ndavamo ndabisaba ndugira bakine abo twasize mu kibuga babifashemo neza hari abatagiye bakinye ubwa wumva ko turi muri tournoi kocha nkejo nko kubikira gwejo ba finale mbona yuko yo kwikosora bose bakine ko twese ni turi bamwe iki ntihagire yavuga nibaza yuko en general nibaza yuko je ndashima ukuntu bya byagenze twagize twikwirije muri match nkashimira na Timurend ko twakinye nawe bavigirijemo neza nubwo batarasoma yo gutsinda haurana babiri hagatsinda umwe nibaza kari cyane noshikiriza nkabashimira n'abamenyesha makuru kona baje kudufata mu mugongo bakaduha n'ijambo gira duserure akaryo nico shobora gushima Onse Jame tupa dani c'est équipe de division ni nka association coopérative isanzwe igira amanchement asanzwe yayo bakora ibikorwa byinshi bitandukanye byo gufasha abantu baragira sport mu misozi baragira no gukina umupira nyine barasaba abajene bashobora gukina umupira nicyo gituma bumvise yo kariho tournoi ishaka kuba ishaka kwiyandikisha ati tuzoronka abakinyi ubu rero turaje muri iyo tournoi niyo tournoi ya mbere bakinye turashitse mu rukino rwa nyuma n'ugwejo twizeye yuko dushobora kurutsinda twifashijemo n'Imana izotuja imbere ibyo tuyisaba rya twariyo tournoi hanini ico nyene yego nta ndo tumufise tuko itimu yazo nabonye irimo abasore bakiri bato kandi marafise na coach ati ibintu ko yagize ibyiruka mu kibuga amaze kugira amarango yose bankabiri ikintu cya mbere kiraboneka n'icya kabiri cyabaye ibyo gutokira finali kiraboneka nta ndo tumufise kuko itimu yayo mu yishiraho muri troisième division mbere na première division icyo turaciyumvira kuko nk'ubunye nk'abakinnyi turakina na benshi nta ma equipe bafise amakipe bafise barakina mu club ya coopérative nyene hari nk'ababihevye ngaye ari n'abataronka ama equipe kubera peut-être chance bafise umupira wo kwiyerekana nka kuri stade hariho nk'ababiri cyangwa batatu bashobora kubakira mu cyiciro cya gatatu twibaza yuko iyo opportunity ibonetse yuko tworohura dushikira kure ko twovyita ko twacafise ingufu zo gukina yego amakazina kanyu mwitwa ni nziza Carmel Divare bakaba ntazira kashu aba ndi yo kapitene wa Onse Jame murakoze cyane rwose murakoze cyane nawe nukuri bivuye mu rukino bwa mbere no gushimira Imana kubona atamukinyi numwe avuye ahakomeretse cyangwa ngo avunitse nkuko twari twiragije mu biganza by'Imana ibitsindo twakinye nkuko bivuze haborana babiri hagatsinda umwe twebwe bivuye mu rukino biradushimisha naho tutagize amahirwe yo kurengana dushike muri finale nibaza yuko ibivuyemo tutobigaya gose twabishimye neza yego ku bantu bariko barabakurikirana kuri televiziyo umugwi wanyu woba witwa gute ukaba ukorera hehe yego nkuko bisanzwe umugwi wacu ni association yitwa Timurend isanzwe ikorera aha mu Kinanira ku bisanzwe Timurend nagashira hamwe twagiye hamwe turiyungunganya
turaca hose turanayandikisha birazwi rero timu Rendi uko ikozwe ni uko twebwe dukomeza ubucuti hagati yacu tugashigikirana ku bijyanye na social kote social. Yego hama ku bijyanye n'inkino ibijyanye n'umupira w'amaguru kuba hariho umugambi mufite wo kuba ikipe yanyu mwoyiduza mukagira amantene marenze hama mukagenda mu madiviziyo guhera diviziyo ya 3 kuduga. Twebwe nk'uko bimeze aya muri timu Rendi harimo n'abakinyi bakina basanzwe bakina kuri stade mugabo twebwe ahanini si ekipe twifuza kuzokwandikisha kuri stade twebwe ahanini dushimikira kuri association yacu kungurana ubucuti gukomeza ubucuti hagati yacu muri komine Muha tukamenyekana tukahura n'ayandi mashirahamwe ayandi ma association nyene nkuko bavuga ati dushize hamwe inguvu byose birashoboka. Yego murakoze hama amazina yanyu. Je nitwa Mbazumutima Thierry batazira Serie. Murakoze cyane gose. Murakoze cyane. Inkino zose uko ari zibiri zikaba zitabiriwe n'ugwaruka rutari ruke rwavuye mu makarite atandukanye y'igisagara cya Bujumbura ndetse n'abarongo y'abandi muri komine ya Muha. Urukino rwa nyuma rukaba ruzohuza umugwi wa Onose Jame Team n'umugwi wa Indanga FC ku kibuga cya Sokaritier igenekerezo rya 11 ndamukiza igihe cy'isaha 6 z'umuhingamo.